ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Matayo ku kigabane cyaho cya kabiri kuva ku karongo ka 13 kugeza ku ka 15. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo umwana Yezu ahungishirizwa mu Misiri. Bamaze kugenda, umumarayika w'umukama abonekera Yozefu mu ndoto, amubwira ati: "Vyuka ufate umwana na nyina, uhungire mu Misiri, uze ugumeyo gushikaho nzokwakurira, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice." Yozefu rero abyuka mu ijoro, afata umwana na nyina ahungira mu Misiri, agumayo gushika Herodi apfe, kugira ngo iryo umukama yari yaratumye umuhanuzi riranguke ngo umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya amen, aleluya amen, aleluya aleluya amen amen amen. Bana b'Imana rero turacyari mu kanyamuneza ka Noheri, ariko dusanga muri ako kanyamuneza harimo akanyamuneza, harimo inkuru y'umubabaro, ariko byose tugomba kubizirikana kugira tumenye ingene tugomba kubaho n'ingene tugomba kwitwara muri iyi si. Rero ijambo ry'umutwe twisunga riratubwira ngo umwana Yezu ahungishirizwa mu Misiri. Twari tunezerewe nuko Yezu yavutse, twabonye umukiza, twabonye abamajusi baza, twabonye abungere baza kumusenga, twabonye baca kwa Herodi nawe abaririkiza ati nimumbarire, none abatuma ati mugende mubaririkize neza aho uwo mwami yavukiye, nanje muzoce mugaruka mumbarire ngende kumusenga. Imana iduhe gutahura cyane. Rero akarongo ka 13 karavuga ngo bamaze kugenda, umumarayika w'umukama abonekera Yozefu mu ndoto, amubwira ati bamaze kugenda no kuvuga baba majusi canke se abungere bamaze kwisubirira iyo bari baje bava, kuko ugiye gusoma ku karongo k'indwi k'umunani k'icenda, mbega ugiye gusoma ibyabanje ubona aba majusi canke se abungere baburirwa mu ndoto ngo ntibasubire kwa Herodi, guca muri ya nzira yo kwa Herodi. Bana b'Imana, indoto tuze tuzigako, tuze turaba. Hari igihe urota indoto ari message y'Imana. Aleluya amen. Hari igihe urota indoto z'akamaro zigomba kukuburira ikintu runaka, ubwo rero uzuragenzura indoto ugira kugira ngo Imana niyakuburira mu nzozi uzomenye ingene wifata. Rero bamaze kugenda, Yozefu nawe mwijuru aryamye yararose. Vyuka ufate umwana na nyina uhungire mu Misiri, uze ugumeyo gushikaho nzokwakurira. Imana iduhe gutahura cyane. Yozefu arota umuntu amubwira ati, canke se arota Imana imubwira ati vyuka ufate umwana na nyina uhunge ugende mu Misiri, ugumeyo gushikaho nzokubwirira. Bana b'Imana, murumva ko Yozefu yabirose mu nzozi. Reka tubandanye. Kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana, Imana ibwira Yozefu iti byuka ufate umwana na nyina uhungire mu Misiri,
ugume gushika igihe nzokwakurira. Bana b'Imana, Yozefu Bibiliya iratwereka neza ko atari se wa Yezu Kristo. Yozefu twabonye ko yatawaye Bikira Mariya kuko Imana canke se umumarayika w'Imana mubwiye ati ntutinye kumutora kuko indafise ni yavuye ku Mana canke se ni yavuye kuri Mutima Mweranda. Abana b'Imana, Yozefu yaza kuba umugabo mubi ntiyari kubikora, yari no kwiyumvira izo nzozi iti izi nzozi ntizibaho, kubera hari igihe turota inzozi tukazunguza umutwe. Nanje hari igihe ndota ibintu nkazunguza umutwe nkiyumvira ibi bintu ndose kweri, ibi bintu nkabikemera mu izina rya Yezu, nkagira iki niki. Canke se hari igihe urota ibintu biryoshe ukumva wari kwigumira mu izo nzozi. Muga Yozefu yarabyutse, yarumvise ibyo umukama mubwiye, byuka ufata umwana na nyina uhunge. Yozefu ntiyavuze ati nubundi Mariya uyu mwana yibungeze si umwana wanje, uyu mwana ibi nibigerageza ndimo. Oya, Yozefu aba se wa Yezu. Bana b'Imana, tuze turiga kuraba kubona abantu b'abagabo, umuntu w'umugabo ashobora gutora umugore akamushima kandi uwo mugore afise umwana canke afise abana babiri banarenga, ariko dufatire ku mugore afise umwana, ugasanga umugabo yashimye umugore afise umwana akamujana muhiriwe akamushikana muhiriwe. Mugabo bakiri mu rukundo mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu atangorane wa mugabo akunda wa mwana, mugabo nyuma bigahinduka ugasanga umugabo ariko araryagumba wa mwana, ariko araryagumba wa mugore, icyo cyana wazanye urankura icyo cyana mu rugo. Bagabo mutora abagore bafise abana, mwige gukunda abo bana. Hariho n'abandi, Yozefu we hari abamuciye ku mugore, Imana intabare, abamuciye ku mugani ngo jego ndi Yozefu, ngo je ndi Yozefu. Bana b'Imana, ni muri ba Yozefu, kuko Yozefu ego mwisi hariho bake boba ba Yozefu, ariko abandi ngo Jesi ndi Yozefu. Mukama wanje, watoye umugore uzi ko afise abana, ugwa rukundo wakunze uwo mugore, mukundane n'abo bana, kunda abo bana. Buriya bana b'Imana, kirazira kwanka umuntu, kirazira kwanka umwana, kirazira naho yoba atari umwana wawe, kubera hariho abantu bakunze abagore bafise abana, hama abana babo bariga baratera imbere, canke bagize ubuhigwe mu bundi buryo, bagize amahigwe mu bundi buryo, kubera ubuzima si amashure gusa. Urashobora kugirirwa ubuntu ukisa. Hariho abantu bisanze bageze Amerika, za Canada, za Australia, batize gutyo batekereza bakibuka imiryango yasigaye muri Afrika. Mu gihe nzi usanga hariho nk'ubu undazi hariho abamama bazanywe muri Australia canke za mu bindi bihugu, kubera bari babanye n'abagabo babafata nabi. Ugasanga hariho abaturubika abagore babo kubera babatoye bafise abandi bana, ugasanga mukubita ijoro n'umutaga twana tutarutwi warakubita. Ariko mana, je ndiko ndaraba ibintu biri muri iyi sinzi. Rero bana b'Imana, bagabo nimwige gukunda abagore mwatoye bari kumwe n'abana, kandi urukundo runini muruhe bajya abana. Umugore niyabona umukundira abana nawe azogukundira abana. Ndibuka ko hari umugabo twashakanye, mugabo igihe kimwe numva mbwiye ngo kuki ngo nkunda kuvuga umwana wanje, ngo kubera iki ngo ntatekereza kubo tuzobyarana, ngo nkaguma numva ko uwo mwana wanje ari we nguma mvuga.
rero bana b'Imana hari igihe umuntu aguma avuga umwana nyene kubera ari umwana ari waba afise, kuko umumama abana yovyara bose aguma yumva atakwatogira kugira bose abanezereze. Rero ca numva birambabaje numvise ijambo yambwiye ibintu nk'ivyo, ariko sinzi gusa abagabo bakunda abana, kandi naho atoba umwana wawe ukunda umwana wari wo wose. Urazi ko hari abagabo bitorera abana bakabagira nk'abana biwe babo. Yozefu rero akora igikorwa gikomeye cyo kuba se wa Yezu. Bana b'Imana, nta nubwo abantu bamwe batandukanya ko Yezu atari umwana wa Yozefu. Oya, kubera ko Yozefu yaratoye Bikira Mariya ari uko Imana imubwiye ko iyo mutora atomubenga. No muri Bibiliya hari aho umusoma wumva ngo ujya ngo si wa muhungu wa Yozefu ngo na Mariya. Rero iyo mbona n'abantu bamwe baba bakritika Bikira Mariya, ukumva ko menga ijuru riraguye uvuze ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, ukumva bamwe barabipinga kandi Imana yaramaze kubikora. Imana iduhe gutahura cyane. Rero bana b'Imana, Yozefu yabaye umupapa mwiza na Bikira Mariya umumama mwiza. Abantu bamwe baravuga ngo Bikira Mariya yavyaye abandi bana. Bikira Mariya nta bandi bana yavyaye. Bikira Mariya na Yozefu bareze Yezu, kandi Bikira Mariya na Yozefu babanye bikundaniye. Ntabwo Bikira Mariya na Yozefu babanye nk'umugore n'umugabo. Ibyo ni iby'abantu bisi baza barishiriraho bakritika, kandi nawe utirengagije wo kwiyumvira uburemere bwari buhari kuri Bikira Mariya kuvyara Yezu. Yozefu yatowe n'Imana kugira afashe urugamba Bikira Mariya rwo kurera Yezu. Yezu akurire mu muryango, ahabwe uburere n'ababyeyi babiri bibonekana ko ari umuryango by'ukuri. Rero ahubwo abubatse mwige kurabira kuri Bikira Mariya na Yozefu na Yezu ingene babanye neza. Rero reka tubandanye ku karongo ka 14 haravuga ngo Yozefu rero avyuka mwijoro afata umwana na nyina ahungira mu Misri. Imana iduhe gutahura cyane ngo Yozefu acaravyuka mwijoro. Bana b'Imana, nyimba Yezu yari yaravuye kwa kazogi sinzi, ariko yari uruhinja pe. Yari uruhinja, nubwo hano batwereka abamajusi bamaze gusubira inyuma. Hari ahandi usomanye ukabona ko yamujanye mu gisengero Simewo akabahezagira, ariko mw'iryo joro Yozefu aravyuka na Bikira Mariya baba barafashe inzira barahunga. Murazi bana b'Imana, abahunze nta kantu uhunga wiruka. Bari bumvise ati tugira dutegwe, bavyutse biruka barahunga, bahungisha Yezu. 15 havuga ngo agumayo gushika Herode apfe. Agumayo gushika Herode apfe. Bana b'Imana, tukiraha gusa kuri agumayo gushika Herode apfe. Bana b'Imana, Herode arapfa. Ibaze bana b'Imana, Herodi nubwo hari ibyo tutasomye, Herodi yagiye mu bana b'Yerusalemu ararimagura, aricara honda abana arapfa, kuko ni wa mwabisoma araho Ruti uzobona aririra abana ngo ntahozwe muri Rama. Abana b'Imana, umuntu arafashe arisha abantu, mugabo hano ngo aguma gushika Herode apfe. Mugabo amaherezo Herode yarapfuye. Amaherezo nawe ugirira nabi mugenzi wawe uzopfa. Tuze twiga ko tuzopfa, tuze tumenya ko tuzopfa. Jewe ubu
nta bintu by'isi no hahamukira ngo binteranye n'umugenzi, binteranye n'abandi bantu. Inzi ko umwanya uwo ari wo wose nzopfa ndabisige. Si umwanya uwo ari wo wose kuko jeho ndazi igihe cyanje cyo nzobaho mu isi, hubwo twige kubaho twitwararika ko tuzopfa. Umenye uti uko vyogenda kose nyimba amaze umwaka maze umwaka mugabo ndazi umwanya uwo ari wo wose nzopfa. Rero ikiza upfiriye muri Yezu Kristo. Ikibi si ugupfa, ikibi ni ugupfana ibyaha. Bana b'Imana, ikibi ni ugupfana ibyaha. Ubuzima buri imbere ni ubuzima bwiza cyane, nubwo hari bamwe bavuga batavyemera, ati bavuga ngo iyo umuntu apfuye biba biheze. Iyo umuntu apfuye ntibiba biheze na bukebuke. Iyo apfuye neza agenda mu maboko y'Imana, agenda ahantu heza. Iyo apfuye nabi naho yakirizwa n'amadayimoni na Satani, akaja mu muriro utazima, agagogwa kandi atari busubize ibihe inyuma byo kuzoba umwana mwiza. None bana b'Imana, mu minsi heze nahora tuvugana, kandi si jeje nyene n'abapatiri n'abapasiteri baravyigishije, twakire Yezu Kristu mu gusangira n'abagowe. Igituma ndanatwenze kubera urasanga abantu bashonesheje, bambaye neza, bakoze ibyiza byose, banadekoye mu mazu, mugabo ari mu mitigito ya noheri nziza, twadufreshe, twatukado, twatuntu twose to mugenzi ndakwipfurije noheri nziza. Mugabo umuntu ntiyagiye no ku rusengero, ntiyagiye no guteramana n'abandi, ariko ari mu munezero wa noheri. Rero twige kumva ko Yezu Kristo kumwakira nuko dukundana. Nyimba we yaricishije bugufi gushika naho avukira, ugira ntiyari kuvukira mu mavuriro akomakomeye, mu maternete akomakomeye, ariko akemera kuvukira mu bisogorore by'impene n'inka n'indogobwe. Kubera iki twebwe tutokwicisha bugufi nka Yezu Kristo? Yezu ibyisi byose byari ibyiwe. Kubera iki abahanuzi baza batubesha ngo Imana imvuze ukungu, Imana iguhaye ibi ngo Imana twige kubaho duciye bugufi nka Yezu yaciye bugufi. Bikira Mariya yataye ibyiwe na Yozefu yari umutunzi, yari umubaji, arabita arahunga, kandi ntiyidodomba. Yabaye mu bwo buzima bugoye, aza gupagasa rimira abantu, ahangayika ibintu nk'ibyo. Mugabo twebwe mu isi duhahamiye amatungo y'ibyisi bihinda bihera. Turabandanya. Aguma gushika Herodi apfuye, kugira ngo iryo Mukama yari yaratumye umuhanuzi riranguke, ngo umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye. Aleluya, amen. Ngo kugira ibyo Mukama yari yaratumye abahanuzi biranguke, ngo umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye. Kubera Yezu bamuhungishije mu Misiri, mugabo Herode arapfa. Imana irabwira Yozefu iti subira i Betelehemu kuko Herodi yarapfuye, apfa Yezu akiriho. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana rero twige kubaho nk'abazopfa ejo, nk'abazopfa ryari. Nubwo usanga turiko turipfuriza noheri nziza, umwaka mushasha mwiza, turabivuga, mugabo haba hariho n'abandi bariko barapfa, haba hariho abapfa. Mubo wabyipfurije harimo abapfa. Ibyo rero byo gupfa tuvyakire n'ibintu byacu bitegerezwa kubaho, twazibira twagira iki. Oya, twipfurizanye noheri nziza, umwaka mushasha mwiza, tuwuronkemo amahoro, ariko kandi tuwusangire mw'ibyiza tuzogira n'abagenzi bacu. Tubisangire mw'ibyiza, n'ibibi tubisangire. Yezu yavuze ati usanze abanezerewe banezerewe, nezerwa nabo. Usanze babaye babarana nabo. Ego, icyo nicyo Mukama ashaka.
bana b'Imana rero muri benshi mwanyipfurije noheri nziza, nanje narayibipfurije, n'ubu ndayibipfuriza. Hama twipfurizanije umwaka mushasha mwiza. Ndabipfuriza umwaka mushasha mwiza wa 2025. Umukama azowuduhanemwo amahoro n'imigisha, muhezagirwe igisumbirije. Umukama azoduhanemwo kurushirizaho gutahura ibihe turimwo n'ibihe turiko turagendamwo. Dukunde Yezu tutitaye ku by'isi, dukunde Imana tutitaye ku byitunga, ku matungo yo mw'isi. Amatungo Imana izoduhezagiza, tuzotuyahezagiza barya nabo batayarose, kuko nabo suko bari base gutunga, suko bari base kugura amamodoka no kuba mu ma etage, ariko byarabayeho kugira ngo Imana igeze wowe yahaye etage, yahaye amamodoka, yahaye byinshi, ingene ugomba kubibamwo n'abajya. Ibyo Imana yari kubibaha ikaba yabihaye wewe, kugira wewe abari bubagenera. Wowe uhiriwe nyimba ubona iby'Imana yagunezerejemwo, wibuka ko hari abandi yari kuba yarabihaye, hanyuma ukavuga ati ujya nubwo Imana itamuhaye nk'ibi, ahubwo harimo nagwiwemwo ibintu ntunze, reka nawe ndamuheko. Umukama Imana bahezagirere, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.